Turi ku munsi wa kane igenekezo rya 27 imyandagaro mwaka 2020 ikaze inshuti namwe bakunzi ba televiziyo Renaissance mwana makuru twabateguriye hagizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Impunzi z'Abarundi zigera ku majana 471 nibo batahukanywe uyu munsi, abo bakaba bari mw'ikambi y'impunzi Mahama mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Imvugo z'urwanko ziraye n'amoko zishikirizwa na bamwe mu bategetsi b'u Burundi ngo sivyiyadukiza ahubwo biri mu nteguro y'ihonyabwoko umugambwe uri ku butegetsi usanganywe muri politike yawo, bishikizwa na Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB. Murabikurikira muri ano makuru. Leta y'u Burundi yari ikwiye kongera igitigiri c'abakenyezi mu nzego zo hejuru mu gihugu, abakenyezi babone kwitwararika neza agateka kabo, bisabwa n'umuhari MFFPS urikiyemwo abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Ikaze midonido y'ano makuru. Ndasubiye kwa ikaze muri ano makuru kuruyu wa kane igenekezo rya 27 imyandagaro ni impunzi za mbere z'Abarundi zo mw'ikambi y'Imahama mu gihugu kibanyi c'u Rwanda zatahukanye mu gihugu cabo inyuma y'imyaka 5 bamaze mu buhungiro kuva muri 2015 hadutse injyane za politike. Abambere bakaba batahukanywe baciye ku mupaka wa gasenyi Nemba ugabura u Rwanda n'u Burundi. Abatashe bakaba bavuga ko bizeye neza ko mu gihugu cabo ari amahoro. Ishiramwe mpuzamakungu gitaha impunzi HCR mu Rwanda rikaba rivuga ko iryo tahukanwa ry'impunzi rizobandanya no mu minsi iri imbere. Inkuru iramvuye mu makuru yacu yo ku munsi w'ejo. Injyane ziri mu gihugu hagati y'ubutegetsi n'abanyagihugu ngo vyose biva ku matora yabaye, aho hatwara umugambwe utatowe n'abanyagihugu. Ivyo bikavugwa na Frédéric Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu mu Burundi, akibaza ko ibiriko birabera mu gihugu bishobora gukomera kuko ubutegetsi budatahura ko abanyagihugu bogira uburenganzira bwo kubaho mu mahoro. Abanyagihugu b'Abarundi baritegereza, bakumviriza, bakirabira, ukamenga ntaco babona, ariko burya ico babona bakibona. No kuvuga ubu ntibariko baratwarwa nabo batoye, nabo batoye bigira inkurikizi zibiri. Ubwa mbere uwategeka nta nguvu agira muri we zo gutegeka kubera ko abazi ko atari mu kibanza ciwe. Inkurikizi za kabiri nuko ivyavuga vyose abanyagihugu batavyumva, batavyemera namba, kuko bavuga bati si wowe twatoye dukeneye abo twitoreye. Rero muri ico gihe bimeze uko, ntutangazwe no kubona havuyemwo Abarundi bavuga bati twebwe twaranse ubutegetsi buhari, buriko baradutwara ku nguvu, ikiba gisigaye nuko dukoresha ibishobora kumvikana. Twibaza ko bokumva kuko nabo bigeze kurenganywa bakaja mw'ishamba bakagaruka, ariko bakumvirizwa. Uyu munsi bakaba bari mu nzego. Rero tukibaza tuti bituma bigera ngaho abantu bafata ibigwanisho sizindi mvo ni imvo zumvikana kubera ko ahenda kuba yuko hari akarena igihugu, hari ubwishingi bwinshi mu gihugu, ubutungane ntibugikora, inzego z'umutekano zisa n'izajonjokewe zaraciwemwo imigwi. Uyu munsi rero abantu bakavuga bati tugiye kuba bande atari utwokigwana. Burya je nibaza ko ibi biriko biravugwa ni nk'intango yabyo, burya ejo bizokomera kubera ko abanyagihugu bihebuye, barabona ko atari inzira igaye, atari yo guca muri izo nzira zigoye, kubera ko ubutegetsi buhari butigera butegera yuko n'abandi bashobora kuvuga, bashobora kugira uburenganzira bwo kubaho, bakabaho mu mahoro nk'uko amategeko ababivuga mugagahonyangwa n'ubwo butegetsi nyene. Frédéric Bamvuginyumvira yaganirira mugenzi wacu Reverien Bazikamwe. Urwaruka rwo muri komine ya Mugamba kuba ruriko rurafatwa ruzira ibitero vyo mu ntara ya Rumonge. Emmanuel Ndereyimana avugira urunani Sefor avuga ko biri mu ntumbero kwihora. Iyo komine ikaba iri mu ntara ya Bururi ahakomoka batwaye igihugu mu myaka iheze mu bwoko bw'abatutsi. Barumvise yuko umuhari Tabara wavyemanze ko ari wo wateye guca baja gufata abantu mu Mugamba. Ingwano zibereye mu Rumonge baca basimbira gufata abantu mu Mugamba. Insiguro si yindi. Insiguro nuko ugiye muri kahise gatoyi CNDD-FDD ahiziye harimwo abantu muri bajya batware baje bafise ibintu vy'inzikira, ibintu byo gushaka gukora ingere ku yindi, bafashe ku bintu vyagiye biraba
mu myaka guhera 72 canke 65 ibintu byagiye birakogwa n'abapresident bahitiye nko guhera kuri Micombero kaja kuri Bagaza Buyoya. Abariko barero batwara ubu n'abantu twovuga tuti n'abarescape mu evenema yagiye araba muri kahise. Baca baza rero hakuba ku Burundi bakoreye ku bintu vy'umwumvikano gusubiza hamwe kw'abarundi bo bari muri vya bindi vyo kuvuga kwihora bagaca bihora gute rero baryo abaperezida batatu bagiriza yuko kenshi ari bo bari inkwezi y'amarere muri ibi nabiriya abantu babuzemwe abantu hari abahutu bapfuye hari abatutsi bapfuye none ubu bafata batunga urutoke intara bavamwe Bururi Mugamba nayo irike barafatwamwe abantu agasakisaki ahanini ni muri Bururi kuki batagiye Karusi ngo bafata abantu izindi ntara zose zirimo naho abatutsi ariko ni kakantu kuko ababatwaye arabanyabururi umunyabururi wese habonetse akaryo nuko muhonda Abarundi ngo bogira icizere cuko urongoye inama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohagera azokora neza gusumba ubasubiriye ibivugwa na Emmanuel Ndereyimana avugira unani Sefor Arusha naho nawe nyene akomoka mu mugambwe CNDD-FDD akaba kandi ari Somambike wanyakwigendera Petero Nkurunziza. Emmanuel Ndereyimana avuga ko atazoca akwirikiza ivyumviro by'ubasubiriye akisunga umutima w'ubuntu. Inama nkenguza amateka Sena yahora itwagwa n'umuntu Reveriano Rikuriyo muri kahise ka hafi ibintu byinshi yagiye arashikiriza biteye isoni nko kwemanga mu bantu agahimiriza abantu ati naka uzomuzanira umutwe canka komenzo muhi miliyoni 5 hanyuma murazi ibintu yavuze ku banyengagara ati ahimiriza imbonera kure n'abandi ati nimukore hanyuma impembe izoba amaparcelle yabo. Umva rero inama nkenguza amateka yari ku ntwaro ya Nkurunziza eka nukuri kuba haje bahinduye hakaza umushasha ntihagitangura reka tumuhe umwanya akore turabe ivyiwe ariko womenya ko abarundi biruhukije ku mutima kuba bahanduwe iryohwa ryari ribangamiye ariyo yari ni kuri yo reveriye uyu mushasha nawe ego n'umusende DFDD ashobora kuba agendera muri ideology y'umugambwe n'ivyo yo gukandamiza n'ibindi ariko we nk'umuntu turizeye yuko ashobora gukora nk'umuntu gusa turazi ko yari umuntu yegereye cyane president Nkurunziza biravugwa yuko n'amatungo yose Nkurunziza yoba yarafise ujya azahari kurusha Denise Nkurunziza umuntu ari hafi cyane ya systeme ya CNDD-FDD ariko ivyo nta kibazo ntaco bitwaye hasigaye ko tumurabira ku kivi turabe ko ataja muri bimwe vyo kuvuga ngo bagiye mu makanda ya naka na naka ko nawe atoja mu makanda ya Reveriano mu kurondera abo yicisha ngo azotanga amafaranga oya twizere yuko azogerageza gukora kurusha uwahora. Emmanuel Ndereyimana umuvugizi w'urunani Sefor Arusha. Imvugo zijaye n'amoko zikoreshwa n'abari ku butegetsi ni intango y'ihonyabwoko mu Burundi nibishikizwa na Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB ahamenyesha ko abariko barabikora atanumwe ari karahanwa n'amategeko byumvikana ko atari biriko biriyadukiza ubu ahubwo biri muri politike y'umugambwe CNDD-FDD. Ni imvugo burya zitangurira ibyaha by'ihonyabwoko burya iyo imvugo nk'izo ziri ko zirakoreshwa tuba turiko turegera umuryango mubi cyane w'ihonyabwoko kuko imbere yuko haze ihonyabwoko hatangura imvugo zo gucafuza zo kwerekana ko abantu runaka umwoko runaka ari abantu babi ari abantu badakwiye kubaho. Nivyo rero tumaze igihe tubona ibi bidahagaze na cyane ko tubona ko bikorwa n'abantu bari mu butegetsi cyangwa bashikiye ubutegetsi hanyuma tukumva izo mvugo zikoreshwa kandi n'abarongozi ku bice igihugu bitandukanye mbere ku rwego rurengeye rw'igihugu naho nyine tukumva abarongozi bakoresha izo mvugo cyangwa babugara amaso
bakanka kuzibuza ibiro biraboneka yuko hatabaye igikorwa cihutirwa kugira ngo izo mvugo zihagarare urabona yuko gushikana ku nzira y'ihonyabwoko nico turiko turatinya kuko abariko barabikora nta numwe ariko arahanwa murumva yuko ibi byose bikorwa atari ibintu bikorwa n'abantu biyadukiza biri muri politike y'umugabo CNDD-FDD yo kubiba urwango amacakubiri y'urwango mu gihugu yo gufata ubwoko bw'abatutsi nk'abansi b'igihugu nk'abarundi b'igice. Ibi rero burya bifite ingaruka mbi, dutezwa guhaguruka tukabigwanya dukoresheje ingufu zose zishoboka. Amakuru n'abarundi bahaguruke, iyi mvugo idahagaraye, iyi kwega karambaraye. Jeremy Minarongo y'umugambwe RDB. Abategetsi b'u Burundi bategerezwa kugira ugushaka kugira bashigikire igenwa ry'abakenyezi mu nzego zifata ingingo mu gihugu, bisabwa n'umushingwamanza Jean d'Arc Zaninyana wo mu mahari w'abakenyezi n'abigeme baharaniye amahoro n'umutekano mu Burundi. Kubw'uyo haranira agateka k'abakenyezi ngo si ivyo gusa, kuko umukenyezi uno munsi ari mu nzego afise ivyo ategerezwa kuba ariko arakora mu kuvugira no guharanira agateka k'abakenyezi, ariko ntibikogwe. Kurikira insiguro atanga. Gushaka kwa leta une volonté politique idahagije ituma kenshi naho bavuga ngo umukenyezi afise 30% ya y'uburenganzira bwo gushobora kuba guserukirwa mu nzego, kubera ko idashiraho ivyo no kwita mechanisme zotuma vy'ukuri umukenyezi ashobora kuronka ivyo bibanza arikuriwe, ugasanga kenshi ntariko arabironka. Ikindi naco n'amategeko y'igihugu cacu novuga adaha cane ubwisanzure canke itarekurira cane gose abakenyezi bukumva yuko bafise uburenganzira co kimwe nk'abashinga ntahe. Aha twovuga amategeko menshi, hariho amaprotokole menshi nka protokole ya Mapoto ivuga cane gose ku mateka ivyo abakenyezi barekuriwe. Igihugu c'u Burundi kitarashira ku mukono gushika n'isaha. Ivyo byose rero bigatuma uwo mukenyezi aguma asigara inyuma, kubera ko n'igihugu co mufashije gutera imbere kitariko kirabikora bihagije. Muri uko gusubizwa inyuma na societe, igihugu en general nawe nyene ntarageraho yumva vy'ukuri yogera kugwanira cane bikenewe amateka yiwe. Aha twovuga kandi yuko ivyo biboneka cane nk'iyo turiko turabona ibiriko biraba mu gihugu uno munsi. Igihugu c'u Burundi twovuga tuti hariho abana bariko barapfa mu misi heze, hariho abana 5 barenga batewe grenade. Nta jwi ry'umukenyezi kandi twituzi neza yuko ari we muvyeyi, ari we arera agakuza umwana. Nta jwi ryiwe twigeze twumva cane gose mu gihugu. Hariho abakobwa birigo barafatwa ku nguvu, hariho amabi atandukanye ariko arakorerwa abo bakenyezi. Ugasanga abakenyezi nyene bari mu gihugu, abakenyezi bari mu ma association canke bari mu nzego, nta kintu na kimwe bariko barabivugako. Nivyo barafata ingingo ku bindi, ariko kubijanye vy'ukuri n'uwo mukenyezi nta ngingo kenshi bariko barafasha. Imbere yo gusozera no makuru naho iminsi ya 311 irarumanye bagizi bacu bane b'ikinyamakuru Iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza ku munsi wa gatanu igenekezo ya gatanu ruheshi. Sentare isubira mu imanza ya Ntangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto kwa 30 umwaka, bacira umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabo ningana n'umuriyoni umwe na sentare y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Muzenzi na Ejida Rerimana bafashwe ku 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza, aho bari bagiye ku kazi kabo ka misi yose, bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Aha ni naho makuru twabateguriye agarukiye. Twaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye, naho ubutaha.